ariko ndashaka usobanukirwe igituma uyu mwanditsi w'Abaheburayo yabwiye aba bantu akabarira ngo mwegere Imana mushize amanga, mufise une pleine assurance, kuki Imana yatena kubigisha yuko bagomba kuza badafise ubwoba. Nuko mu isezerano rya kera abantu bose begera Imana bayegerana ubwoba, ariko ngarabwiye yuko no muri kino gitondo bibabaje nubwo Yesu yapfuye akazuka, haracari haba Kristo bafise ikibazo c'ingene bazi imbere y'Imana. Kandi kuko bafise ikibazo c'ingene bazi imbere y'Imana, ntibariko barakira ububasha buhagije bushobora kubabeshaho kandi bukabamara ubukene bwabo. Kuko nabivuze, attitude idetermina résultat.